Coach, ni imyimenyerezo ya mbere intamba mu rugamba zemije inkino zibiri za gicuti abakinyi bari muhamagaye bigeze kugira ngo batangure imyimenyerezo. Uko bivuze ni ya mbere kuri surtout kubo abakinyi bakina mu Rwanda nabo twahamagaye bakina Primus League nibo bonyene gusa babonetse kubera ko shampiyona mu Rwanda yahagaze no mu Burundi yahagaze, so ntibashobora kuma barindiriye gushika dukine match le 22. Kabonye ko byiza ko boba barakora kubera ko umwanya uriho isemeni yose uvuga ka du profit muri ico gihe bari libre tube turakorana nabo mfata selection yindi yabake bo muri shampiyona kugira ngo badufashe tugire equipe ikwiye mu gihe abandi batarashika. Mugabo entre-temps ni wundi mwanya wo gutegura event yacu kubera ko twimirije mu Misiri ngaza dufise Sekafa, ndavuga nabo reka ndabazane bakorane n'aba bandi comme ça baronke notion en même temps turi kumwe na staff yabo bazoba bari kumwe abo ba event baduprofite bakore dutange rimwe mu twibaza ko bishobora kuduha umwimbo mwiza. Cyo gituma mubona hariyo bavuye mu Rwanda nabo bo muri shampiyona yacu ngaha mu Burundi gusa. Urukino rwa mbere rusigaje iminsi 10 two kwitega urutonde rw'abakinyi bakwiriye nka ryari. Kugera ubu nta kintu bivuga kuko nta makuru mfise yaba ndashobora kuboneka, ndacarindiriye ntiyaba 100%. Ni byiza rindi turabe nondwe ko hari nabandi bakina match muri weekend kugira ngo turabe ko harafise tugorane two mubiri ndizera bazoba bakize turabe ko bashobora kubandanya. Nje tuma ntashobora kuvuga ngo aba bazoba bahari nzobivuga neza a partir muri semaine maze kumenya ko twaba indiki bose. Nko kuwa kane nzoba maze kumenya abo tuzohurira hariya nyene muri Madagascar. Urugendo rwo kuja muri Madagascar dutekanije itariki zingahe? Cyo ni kibazo cyane sinzwe team manager na kone bashinzwe logistique. Muga ku makuru mfise bambwiye ko birashobora kuba le 18 canke le 17 kubivanye n'amabiye no kuntu byaba byabonetse. Mba naho nyine sindamenya muga ni entre iyo misi ibiri kugenda. Turoronse igihugu nka Botswana gikina umupira w'Abongereza ko mu kwezi kwa gatandatu muzokina n'igihugu nka Seychelles hamwe na Kenya. Hari kuri Madagascar hoho mwiteze yuko yobungura iki ukino muzokina na Madagascar? Ahubwo iyo nibaza mbona cyane shaka ko bikina umupira w'Abongereza cyane inguvu kuko bakenya bakina ni Madagascar kurusha mwe mu Botswana. Nibo kandi uravye no ku rutonde na forme bageze ko nibo bari hejuru cyane. Ndibaza ko ariyo bazoduha cyo twifuza kuronka kuri yo entraînement dutegura match ya Kenya. Mu bakinyi mwari mwatumye ko twarabonye yuko Yusufu Ndayishimiye mbere n'umugwi we wabishize habona yuko afise imvune yuko no mu rukino mbere bakina no munsi bari barindire kuraba ngene biza kugenda. Mu gihe bo mukinisha no munsi namwe twava twamuronka no mu Burundi. Nkuko bivuze ndabizi ko yabimbwiye turavugana cyane yambwiye ko afite ingorane imbere yuko na equipe bivuga nkuko bivuze bashaka barabe uno munsi n'ibimeze naho yokina ndaza kuraba ko ashobora gutonekara kandi si wenyine n'abandi bafite amamatch. Cyo tuma navuze sinshobora kuvuga ko haracyari yani amamatch bashobora kugira ngo tumenye urutonde ngenda zo rumeze neza.